niwe mugabo we niwe mugabo Reka subire ko baramutse no kubakaze mwese banywanyi bacuma mukurikiye amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Hari amakuru amwe ariko aravugwa hirya nino. Hari amakuru y'aba mukenyezi yahohoterwa n'igipolisi ngira abakurikira imbuga ngurukana bumenyi mwaramubonye ariko arakubagurwa mwibarabara akambugwa n'uduhuzu yari yambaye arakubitwa ku buryo bubabaje cyane. Ababibonye baratewe agahinda niyo rerese. Turaza kubabwira rero vyinshi kubirabana n'uyo mukenyezi yahohotewe uwari we abamuhohoteye n'icatumye ahohoterwa n'ibindi vyinshi bivugwa n'abari ngaho. Turaza kubabwira ibiriko birabera muri CNIDH bitwa ko bagize umurwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu. Turaza kubabwira ibara ririko rirabera muri uyo murwi, raporo ya Venyi Nimuraba ku mukuru w'igihugu. Venyi Nimuraba niwe arongoye umugwi CNIDH. Turaza kubabwira vyinshi niyo raporo yarondikiye umukuru w'igihugu. Turaza kubabwira ko umukomiseri yahatswe gufata ku nguvu umukenyezi yajejwe isuku muri CNIDH. Iryo bara naryo turaza kubibabwira. Turaza kubabwira ivy'amacakubiri y'amoko mu ndongozi za CNIDH n'ibindi biriko biravugwa. Turaza kubabwira imyereka hagati y'abakomiseri n'ibindi vyinshi bivugwa muri uyo murwi ujejwe ivy'agateka akazina muntu. Murano makuru maraza kubikurikira mu buryo bagidonido. Izo ni impfunyapfunyo mu kanya ndaza turambura ano makuru mu buryo buramvuye. Sanzihema hejuru ya chumana, Sanzihema hejuru ya chumana, Sanzihema hejuru ya chumana, Siduhe n'ubwenu muyaga Sanzihema. Kano makuru tuyatangurire kuri no nkuru, amakuru ya wa mukenyezi yahohoterwa n'igipolisi. Ejo twarasavye ko hari uwo dufasha kumenya wa mukenyezi yakubitwa n'abapolisi hirya yejo mu gisagara ca Bujumbura. Bakaba rero bariko baramukubita cane bamutaburira ko agahuzu bongera bamuburura hasi nk'utagira agaciro. Twavuye rero kumenya ko amazina yiwe yitwa Mediatrice Irakoze, aba mu Kamesa mu bumanuko bw'isagara ca Bujumbura. Mediatrice arubatse kandi ni umuvyeyi w'abana bane, babiri yabibarutse wenyene, akaba bafise imyaka 2 n'imyaka 4. Be n'abandi babiri yasanganye umugabo kubera bubakanye amaze gupfakara. Umugabo wa Mediatrice Irakoze yakora akazi ko kunguruza abantu ku ipikipiki mu gisagara ca Bujumbura imbere yuko General Ndirakobuca abuze ivyo bikorwa mu gisagara. Kuva ubwo igikorwa c'umugabo wiwe carahagaze, ubuzima buragorana nk'uko vyagendeye benshi mu bahora bakora uwo mwuga. Mediatrice Irakoze abonye umwuga w'umushinga ntahe wiwe upfuye, yiyumviriye nawe ico yokora agakiza umuryango. Niko nawe ico yakora, nawe niko yiyumviriye ico yakora agakiza umuryango, niko gutangura gukaranga ibiyoba akabitekera hanyuma akaja kubidandaza mu gisagara ca Bujumbura. Umwuga waramwereye, arashobora gutunga urugo, ariko igipolisi nticemera urwo rudandaza rw'abakenyezi mu gisagara. Ni kenshi babatwara ibidandazwa vyabo, ariko kenshi abapolisi babikora mu ntumbero yo kurondera ibiturire. Kuwa gatanu uheze abapolisi barafashe Mediatrice, ari naho haboneka irya reresi twabonye bariko baramukubita bamukurura agahuzu bamuburura hasi. Ibintu ntivyagarukiye harya. Mediatrice Irakoze n'abandi bakenyezi barajanywe gupfungwa mu gasho ka Sojemake harya hahora isoko nkuru ya Bujumbura. Mu nyuma barungurujwe bajanwa gupfungirwa muri Beseri. Mu bakenyezi bari bapfunganywe harimwo uwundi muvyeyi yari kumwe n'umwana w'amezi 6 gusa. Mediatrice Irakoze
yapfunzwe amerewe nabi, ntiyigeze avuzwa. Mu maso yaravyimbye, umubiri ntiyikoma kubera aho yakubiswe n'aho yahonyowe. Ivyo vyose ntaco vyari bibwiye igipolisi c'u Burundi. Amakuru yahanahanywe cane ku mbuga ngurukanabumenyi harimwo no gukwiragizwa ku mbuga zitandukanye. Ireresi y'ihohoterwa rya Mediatrice Irakoze yatumye igipolisi gisohora itangazo rya mbere rivuga ko abapolisi bahohoteye uwo mukenyezi baciye bafatwa barapfungwa. Iryo tangazo ryarihojeje ko Mediatrice Irakoze yarapfunzwe, aho naho ntivyumvikana ingene bari gupfunga abapolisi bakoze amakosa bakongera bagapfunga abakorewe amakosa. Ikindi tangazo ry'igipolisi ryabeshe ni ikibanza ivyo bintu vyabereyemwo, aho baboneye ko hatangajwe vyinshi ndetse ko turiko turarondera amakuru y'umukenyezi yahohotewe n'abapolisi. Igipolisi cahavuye kirekura mw'ijoro Mediatrice Irakoze na bagenzi we. Ubu Mediatrice Irakoze yaraye mu muryango nk'uko twigeze kubikorera uwundi mukenyezi, nk'uko kandi hariho n'abatanguye kubisaba. Hakaba hagiye gukorwa igikorwa co gushigikira Mediatrice Irakoze, hakaza rero gutangwa inomero yiwe izocishwako intererano z'abavyifuza kumufasha, mukazobimenya iyo nimero nimara gushigwa ahabona. Akaba ari inkuru yababaje abatari bake, ngira bakurikiye imbuga ngurukanabumenyi mwarabibonye. Iyo nkuru tuzoyigarukako amaze gushigwaho inimero yo gufasha uyu mukenyezi. Ni ikintu kibabaje cane. Kuri ya nkuru ivugwa muri CNIDH, haravugwa imyereka muri CNIDH bitwa ko bagize umurwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu. Abarundi barahohoterwa uko bukeye uko bwije, uwo murwi tukawubura. Indiri z'abarundi baranyurujwe, ariko uwo murwi uri mu bajejwe kwerekana ko ata kibazo gikomeye kiriho. Hari aho rimwe rimwe bishika tukumva umurwi uvuze umuntu nk'umwe canke babiri bahohotewe, tukanashima kubera mu Burundi dusigaye tumenyereye ko abategetsi bavuga nabi gusa hama bakaba barahejeje. Abaharanira agateka ka muntu barangajwe, amashirahamwe yigenga yarafuswe. Uwo murwi ntaco ubinezwe ko, ahubwo ufasha abategetsi gutuka abaharanira agateka ka muntu. Abaharanira agateka ka muntu 12 baciriwe imanza z'agahotoro zo gupfungwa ubuzima bwose no kugabanya utwabo twose. Uwo murwi warinumiye abanyorora Igitega, barahiye baratokombera, barahambwa nk'imbwa mu kinyegero. Uwo murwi nta no kubitohoza ko ngo werekane ko hakozwe ibidakorwa. Nta kinini twari twiteze ku bagize CNIDH, ariko ntitwari twiteze ko nayo yogiye mu vyo guhohotera agateka ka muntu. Raporo ya Vinyi Nimuraba ku mukuru w'igihugu, ikiringo c'5 mu bagize CNIDH kirarangiye. Ubu hageze ko hatorwa abakomiseri bashasha. Inama nshingamateka iherutse gusaba abipfuza kuja muri uwo murwi gutanga amadosiye. None abasanzwe bagize uwo murwi bariko bategana imyereka, umwe wese yikundwakaza kubo yibaza bazomushigikira. Mwikete umukuru w'umurwi Dr. Sixte Vinyi Nimuraba aherutse kwandikira umukuru w'igihugu, yaranditse ibibera mu murwi yarongoye, aragerageza kurega bagenzi we, yagiriza ko bariko barakovya ngo bicare mu ntebe yiwe. Ibiri muri iryo kete vyarabishizwe ahabona n'ikinyamakuru Iwacu. Umukomiseri yarahatswe gufata ku nguvu umukenyezi ajejwe isuku muri CNIDH. Mu ngingo ya 6 y'ikete ryiwe, Dr. Vinyi Nimuraba avuga umukozi wa CNIDH, umukenyezi yajejwe isuku mu biro vy'urwo rwego, yahatswe gufatwa ku nguvu n'umwe mu bakomiseri. Vinyi Nimuraba yandika ko ikibazo bakirangije mu kubumvikanisha,
ikinyamakuru Iwacu kimubajije Vinyenimuraba yishuye ko abo icaha cerekeye bataravyemera. Abamenyeshamakuru bagaca batangara ingene umuntu yandika ko icaha cabaye akongera akavuga ko abo cerekeye bataravyemera. Iwacu ibajije abandi bakozi ba CNIDH bayishuye ko ivyo bintu vyabereye mu Cibitoke aho umurwi wari wagiye mu nama. Ni gute icaha gihambaye nk'ico gisanzwe gihanwa n'amategeko gihezwa mu kumvikana kandi bigakorwa n'umurwi ujejwe agateka ka muntu? Ni gute komiseri ajejwe agateka ka muntu aboneka ko ari mu nzira zo gufata ku nguvu abakenyezi hanyuma akabandanya amabanga, umurwi nawo ukinumira? Uwo murwi udashobora no gukingira abakenyezi bawukoramwo koko washobora gukingira abandi barundi? Hari amacakubiri y'amoko mu ndongozi za CNIDH. Mw'ikete ryiwe Dr Vinyenimuraba arega icegera ciwe akoresheje imvugo y'amacakubiri y'amoko mu kuvuga ingene ikibazo c'umukenyezi yahatswe gufatwa ku nguvu caheze. Vinyenimuraba yandika mu Gifaransa ati "Le nettoyage de la CNIDH a été réglé mais aussi éthiquement car CM est Tutsi sous la protection de la vice-présidente qui coordonnait les réunions et les stratégies de Tutsi pour chercher les couvertures." Ati ikibazo c'uwujejwe isuku caratorewe umuti no mu vy'amoko kubera CM asanzwe ari umututsikazi, biciye ku cegera c'umukuru w'umurwi asanzwe aza aratunganya amanama n'amayeri y'abatutsi mu nzira yo kubakingira ikibaba. Iyo mvugo y'umukuru wa CNIDH iratangaje rwose. Ni imvugo yerekana ko atumvikana n'icegera ciwe, ko afitiye akangonongono abatutsi bakora muri CNIDH kandi ko ababazwa nuko abo batutsi boba bashigikiwe n'icegera ciwe. Nakamaramaza ku muntu arongoye urwego rw'agateka kazina muntu. Imyereka hagati y'abakomiseri. Ikete Dr Vinyenimuraba rya Vinyenimuraba rije mu gihe abakomiseri bariko barondera ababashigikira ngo basubire gutorwa, bamwe bakipfuza intebe y'umukuru wa CNIDH. Vinyenimuraba yandika ko hariho umukomiseri ariko arakora ibishoboka byose ngo we ntasubire kurongora CNIDH. Uwo mukomiseri ngo yigamba ko azinanye cyane n'umukuru w'inama nshingamateka kandi ko yamamuha amaraporo mu mpisho. Yigamba kandi ko azinanye n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yamwemereye ko azomushigikira uko bizogenda kose. Vinyenimuraba avuga ko uwo mukomiseri afise umugambi wo gukura umunyamabanga nshingabikorwa wa CNDH n'abandi bakozi babiri. Dr Vinyenimuraba ntagarukira ngaho mu guha ishusho mbi bagenzi we. Hari abakomiseri bagirizwa ko bariko baritonesha ku rugero ruteye ubwoba mu baserukira ibindi bihugu mu Burundi. Hari abagirizwa gukoresha imvugo iturira. Hari uwagirizwa ko yama aborewe ku buryo azohava ateza isanganya imiduga ya CNIDH. Ikiboneka co nuko Vinyenimuraba akeneye ko abandi bakomiseri bose baboneka ari babi, agasigara ari wenyene aboneka nk'intungane. Nguyu murwi abarundi babwiwe ko ujejwe agateka kabo, ivyo wibereyemwo ntibinakenewe ko hari ubundi abatanga ko raporo bonyene barayitangiye. Umurwi uhonyora agateka k'abakenyezi, abakomiseri banezwe ibibanza vyabo gusa, abakomiseri bamunzwe n'amacakubiri, abakomiseri bankana bakora ibikorwa vyo kuregana gusa, abakomiseri b'imborerwa. Ninde yotangazwa no kubona abantu nk'abo barananiwe kurwanira agateka k'abarundi? Ibi rero akaba ari ibibazo bikomeye biriko biravurwa mu murwi ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Nawe urashobora kugira iciyumviro utanze, ukagira ico uvuze muri komanteri, maze n'abandi bakurikira ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV bakagira ico babivuzeko canke bavyungukiyemo. Banywanyi bacu kankenguruke
kuri mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Amakuru yacu tuyabashikiriza twifashishije ivyagiye biravugwa mu bimenyesha amakuru, ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru atangazwa n'abategetsi n'ibindi vyinshi tuba twagiye turatohoza irya nino. Amakuru yose turayegeranya mukayakurikira umunota ku yundi. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.